mugabo reka tuje ku bintu umuntu wari we wese ashobora kumva gutahura. Tuje ku isukari. Isukari murabizi neza yuko hari igiciro ca leta hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 biraduga bija kuri 5. Urumva nahone hariho marché noir, hakaba ibiciro donko bijya abantu bishingira, hakaba n'ibiciro isoko nyene yishingira le marché. Isukari kilo wasakigwa hagati y'ibihumbi 7 6, mugabo buho leta yaciye ibiduza yo nyene bishira ku 8. Iyo ni isukari mwarabibonye namwebwe ivyo ni vyavuba cyane. Ubu rero ko leta yishize ku 8, ivyo arivyo vyose izoshaka ku 10 na bingahe. Isima muragenda murabe isima, umufuko wa Buseko fatiye kuyiyo, reka mfatire kuri Buseko na Dangote, ivunjwa igugwa isuka isima igugwa 45 ibiciro leta yashinze. Ariko kw'ivyo biciro leta yashinze, umufuko wa Buseko ugugwa hafi 70 Dangote ugugwa hafi 85. Urumva rero ivyo ni ibintu hari tuvuze ivyo. Tugiye ku medikama no kuvuga imiti nayo ne nuko ugiye ku binyobwa vya Brarudi zibinzoga canke ibindi navyo ne nuko. Nukuvuga wogenda kuja ku bintu byose birondegwa, ibintu byose mu ijambo rimwe bikenera ikintu matière première canke bikenera nuku nanse kuja mu biharuro vyirwa biramena umutwe abantu, kuko mu idokima birimwo. Mugabo nashatse gukoresha ururimi rwumvikana kugira ngo abantu bose bavyumve. Uno munsi ikiro c'amatunda cyahora kigugwa ibihumbi mu myaka nk'ibiri 3 iheze cyagugwa ibihumbi 2, uno munsi igeze ku bihumbi 7 ikiro c'amatunda. Ivoka mwese murabizi mu mwaka wa 2013 yagugwa amahera 300, uno munsi ku bihumbi 2 3. Narabonye mbere n'ivoka ku bihumbi 5. Inyinshi bihari. Nico gituma rero iyo analyse yagizwe, raporo yavuye mu iyi document, iyo raporo izoshikirizwa inzego zibijeje kugira nabo babikorereko. Mugabo kandi ni vyiza yuko igihugu n'abanyagihugu bamenya neza akamaro k'ivyigwa nk'ibi. Rero mu ncamake uko ndiko ndabivuga, ikicegeranyo twakoze gahugwa n'abahinga tuzogishikiriza umukuru w'igihugu, tugishikirize umushikiranganje wa mbere, tugishikirize umushikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi n'abandi bose. Ndariko ndasaba ko bazana abantu bajejwe hano kugira ngo bagire climatiseur. None wewe uri gukora iki ngaha? No gusaba ko tosubira kuza ngaha butazanya abo bantu. Kirumvikana? Muzigituma twaje hano, murazi ko dufise biro dukoreramwo, naho no kubera ari hato twashatse kwirinda ya ngwara. Muraraba ntimwegerane, twashatse kwirinda ya ngwara, nico gituma twashimye ko tuza hano. Kabazo wahura udacegwa, nani bw'igitoro cyabonetse. Wahura udacegwa none raba kweri.
dutangura na 37 rero mu ncamake nk'uko dariko ndabivuga iki cegeranyo twakoze tushaka tubahe bimwe bimwe biri muri cyo kugira tuce tubishikiriza abatwara. Ubwa mbere iki cegeranyo cyakozwe twahereye kuraba ingene ifaranga ry'Uburundi ryagerera atagaciro kuva mu mwaka wa 2013 kugeza itariki 16 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimwo. Turavye rero ukungene ifaranga ryagerera atagaciro, ubwa mbere twababwira yuko mu mwaka wa 2013 idolari ry'abanyamerika ryavunjwa 1608 kudufate kuri mwe bita taux du jour. Uno munsi iryo dolari nyene rikaba rivunjwa 2900 kuri kijya twita taux officiel, no kuvuga bijya biciro bishingwa na BRB. Mwisho kiringo nyene amafaranga aya twita isoko twita marché noir, ifaranga ico gihe mu mwaka wa 2013 byaraduze, byari hafi ku 2800 rigenda riraduga. Uno munsi aho tugeze riri ku 7,100 rimwe. Tugejeje no kugira ico twita ivyo kwijana, ifaranga ry'u Burundi dufatiye kuri iyi marché officiel, roto officiel, ryataye agaciro kuri 80.3 kwijana. Aho ni kitwita dépreciation monétaire. Aho ni kuri roto officiel. Kuri ro marché parallèle dufate kuri ibyo biharuro nababwiye, dolari ico gihe yavunjwa hafi kuri 2,900 ariko ndababwira ubu riri ku 7,100 kuri ro ko vyijana biya bita pourcentage. Ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro la dépreciation monétaire ku rugero rw'335 n'ibice 5 kwijana. Murumva kwico kintu ari kintu giteye ubwoba cyane. 335 n'ibice 5 kwijana. Ibi rero ni biharuro by'abatwita abantu atari nkandagira bitabo. Mugabo reka tuje ku bintu umuntu wari wese ashobora kumva gutahura. Tuje ku isukari. Isukari murabizi neza yuko hari igiciro ca leta hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3, biraduga bija kuri 5. Urumva nahone hariho marché noir, hakaba ibiciro donko bijya abantu bishingira, hakaba n'ibiciro isoko nyene yishingira ro marché. Isukari kilo wasakigwa hagati y'ibihumbi 7 6, mugabo buho leta yaciye ibiduza yo nyene bishira ku 8. Iyo ni isukari mwarabibonye namwebwe ivyo ni byavuba cyane. Ubu rero ko leta yishize ku 8,
ibyo ari byo byose izoshaka ku bihumbi 10 na bingahe. ISIMA muragenda murabe ISIMA umufuko wa Buseko fatiye kuyiyo reka mfatire kuri Buseko na Dangote ivunjwa igugwa isuka ISIMA igugwa ibihumbi 45 ibiciro leta yashinze, ariko kw'ivyo biciro leta yashinze umufuko wa Buseko ugugwa hafi ibihumbi 70 na Dangote ugugwa hafi 85. Urumva rero ivyo ni ibintu hari tuvuze ivyo tugiye ku mamedikama no kuvuga imiti nayo ne nuko ugiye ku binyobwa vya Brarudi zibinzoga canke ibindi navyo ne nuko nukuvuga wogenda kuja ku bintu byose birondegwa ibintu byose mu ijambo rimwe bikenera ikintu matière première canke bikenera nuku nanse kuja mu biharuro vyirwa biramena umutwe abantu kuko mu document birimwo mugabo nashatse gukoresha ururimi rwumvikana kugira ngo abantu bose bavyumve. Uno munsi ikiro c'amatunda cyahora kigugwa ibihumbi mu myaka nk'ibiri tatu iheze cyagugwa ibihumbi 2, uno munsi igeze ku bihumbi 7 ikiro c'amatunda. Ivoka mwese murabizi mu mwaka wa 2013 yagugwa amahera 300, uno munsi ku bihumbi 2 bitatu, narabonye mbere n'ivoka igugwa ibihumbi 5. Kandi murazi neza ko leta yafashe umugambi wo kurima amavoka menshi. Ibi bintu rero umuntu atabona ko ari kibazo ku gihugu no ku banyagihugu, jewe nibaza yuko yoba vy'ukuri adafise amaso abantu bose barabisha. Ibi rero ndababwiye ivyigwa vyakozwe n'abahinga ba urikome vyerekana neza yuko ama institution publique asanzwe akurikirana ibi bintu vy'ibiharuro mu buryo macroeconomique. Dufatire kuri BRB ijejwe na politique monétaire, dufatire kuri INSB ya Institut National des Statistiques, dufatire no kubindi bigo nka PAM muzi ko ari ikunda kuraba cyane cyane kugira ibiharuro bijanye n'ibintu by'ibifungurwa, eka n'ibindi bigo byose nka Banque Mondiale, FMI n'ibindi. Mu Rwandiko baravyerekana ibiharuro byose turiko turavuga biva mwayo ma institution, kandi turabikorana kenshi kuko twama turi mu manama no mu vyigwa dukorera hamwe. Rero ico twabonye kiva kwibi bintu cy'itakaza ry'agaciro k'amafaranga y'u Burundi, iki twita la dépréciation monétaire, nuko imvo nyamukuru zibiri zihambaye. Iya mbere ni rikena ry'amafaranga y'agaciro ku buryo bugaragara, la rareté des devises mu gihugu. Ibi bintu rero ni bintu bigomba guterwa umuti. Nico gituma navuze nti sinashaka kuja cyane mu bintu by'ibibazo, mugabo nashaka kuja cyane mu bintu by'inyishu, nivyo nagomba kujamwe. Ubu rero turavye ibibazo bihari, mwese murabona nabibabwiye, nta numwe atabona ko ubuzima uno munsi umukozi wa leta canke n'umukozi wari we wese, namwe bw'abamenyesha makuru rega muri mu gihugu murabibona, nukuri ubuzima abantu busa n'ubwabananiye. Kubera iki? Kubera iyi urumva ifaranga ry'u Burundi kuva mu mwaka wa 2013 kugeza uno munsi rimaze guta agaciro ku rugero rw'335 n'ibice 5, kuko burya ijya marché parallèle burya niyo marché y'ukuri, kuko murabizi amatière commerciale et amatière économique ico bita
la politique commerciale usanga la loi de l'offre et de la demande niyo ifixa ibiciro, niyo yerekana ikintu nyakuri. Urumva leta nayo ishinga igiciro cy'igisukari, iyo sukari tabonetse ntibikunda. Mugabo nk'ibisukari yoba nyinshi, ubwo nyene ibiciro cyo bigabanuka. Ntimubizi ibitoro ndabidufatira ku bitoro. Murabona yuko essence yahora igurwa ku litiro 4,000 kuri marché officiel. Mugabo marché non officiel yagurwa gute? Murabizi ko litiro nusu yagurwa hafi 30,000. Mugabo mazutu uno munsi essence yabonetse, mugabo n'umwanya muto. Ejo uzusanga nayo yasubiye kubura. Ndetse navyo twifuza ko byoboneka. Mugabo rero ingaruka mbi z'ibi bintu ni nyinshi cyane, haba ku butunzi bw'igihugu, haba no ku mibano. Nico gituma rero twebwe twagize mw'ico cigwa, mw'iyo raporo, mw'iyo analyse twagize, twaciye tugira ibintu by'amarekomandation, no kuvuga ibintu twofatira kugira ngo ibintu bigende neza. Ubwa mbere tusaba leta yuko yokora ibishoboka byose kugira ngo izamure ibi bintu bitagufashanya, la coopération développement. Ndabibukije inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ubure bumaze gusambuka kubera intambara yari yatewe na Hitler, baciye baje inama na leta z'ubumwe za Amerika biciye ku mushikiranganje w'ico gihe yitwa Marshall. Abadakurikirana iby'ubutunzi barasoma ivyanditswe n'ivyakozwe ku kintu bita plan Marshall inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Europe yabaye reconstruit, yubatswe kubera iyo plan Marshall. Urumva c'est la coopération yatumye ivyo bishoboka. Natwe rero mugabo coopération irafise ibintu bihambaye cyane, irafise cyo no kwita le préalable. Préalable ya mbere c'est la gouvernance, c'est la transparence dans la gestion des affaires publiques. No gukorera ku mugaragaro no gutunganya mu buryo bwiza ibintu by'igihugu. Izo coopération ntizishoboka. Murabona harabo demokrasi gori intwaro rusange. Mugabo naho yo bibagora cyangwa bayemera uko bashaka. Musanga ibintu bijanye n'intwaro ibereye bose babihurirako. Aziya, Afrika, Europe n'ahandi. Hose usanga babihuriyeko ibintu by'intwaro ibereye. Rero natwe nyamba dushaka gushika kure mu vy'ukuri. Ndabasabe mu ntunge nshishemo akantu, abantu bazi ko bari muri organisation y'ino conference, mubwira abantu batwara ino hotel bagire climatiseur. Byarapfuye babitubwire, namenyesha makuru babimenye. Kuko ntibishoboka ko tuza muri hotel nk'iyi abantu bakaguma basha kandi amatara ahari. Ivyo ntibishoboka. Agume ngaho uyo muntu abikora nyamba agira. Mwavyumvise? Mwavyumvise ga yemwe? Ndababwi none abo mwe muri ko murabimwe ntimurabahinga bavyo, hamagara abahinga ba hano bazi. Kano basaba ko atosubira kuva ngaha. Wenyene abikurikirane maka ikiganiro giheze.